Jewe nitwa Akimana Shadi nkaba ndongoye ishirahamwe ry'abagendana ubumuga i Buganda. Twa Alexia Tumimana nkaba muri kino gihe arije mpagarariye urunani rw'abagendana ubumuga mu Burundi imbere y'amategeko rusanzwe rufise icicaro i Bujumbura, ariko kandi rufise n'amashirahamwe asanzwe aruhurikiyemwo mu gihugu cose harimwo n'intara ya Cibitoke. Turabaramukije mwebwe mwese mukunda gukurikirana ibiganiro vy'Amabayi Media TV. Kuba taragira sabone canke subscribe, muhoraba munsi iki kiganiro aho handitse sabone canke subscribe, muhafyonde muca mubona ahari agakengeri na kone mugakoreko, muca muraba ahanditse tute canke all nahone muhakoreko kugira muzokwame mushikirwa n'ibiganiro vyacu twama dushira kuri urubuga rwacu rw'Amabayi Media TV. Nk'uko mwabibonye igenekerezo rya 4/0/2024 aho twariko tubashikiriza ikibiriraho umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga, wari wateguwe n'ishirahamwe ry'abagendana ubumuga ADPH ry'i Buganda. Uwo munsi mukuru wari witabwe n'abubahwa batari bake. Aha tuvuga rero nka nyakubahwa umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Cibitoke, mu vyajejwe harimwo imibano, nyakubahwa musitanteri wa komine Buganda n'abandi bakorana mu bisata bitandukanye vy'iyo komine nyene ya Buganda. Nyakubahwa asanzwe aserukira imbere y'amategeko urunani rw'amashirahamwe y'abagendana ubumuga mu Burundi IPHB, aherekejwe n'icegera ciwe, eka mbere n'abandi basanzwe bakorana muri urwo runani IPHB. Abandi bashoboye kwitabira uwo munsi mukuru n'abasanzwe bari mu mugambi Turashoboye uri gushirwa mu ngiro n'amashirahamwe atatu: urunani rw'amashirahamwe y'abagendana ubumuga mu Burundi IPHB, ZOWA hamwe na VNG. Nyuma y'uwo munsi mukuru rero Amabayi Media TV yaravuganye n'ubusanzwe arongoye ADPH Buganda hamwe n'ubusanzwe arongoye IPHB, ariko kandi ukaba utigeze ukurikirana ukuntu ibirori vyari bimeze. Video yayo iraho umunsi urashobora nayo kuyiraba ukabanza ukaraba aho twariko tubishikiriza ikibiriraho kugira nawe ushobore kwiyumvira amajambo yahavugiwe atandukanye. Tubasabe rero mukurikirane ivyo biganiro twagiranye nabo. Murakoze. Turabaramukije. Mahoro, Meze neza? turaho turashima. Vyokunda kumanza kwidondora bariko baradukurikirana kuri Amabayi Media TV. Ego, jewe nitwa Akimana Shadi nkaba ndongoye ishirahamwe ry'abagendana ubumuga i Buganda. Uyu munsi twabonye ibintu vy'imboneka rimwe ngaha muri komine ya Buganda. Bijya bintu mwavyimviriye gute? Twebwe twararavye ukuntu twari tubayeho muri kahise, twarabonye ko abagendana ubumuga twari twarakumiriwe cane, twafatwa nk'ibintu, ariko mu vyiyumviro tukabona ko turi abantu. Twaragiye inama n'ingingo tubona ko dukwiye kuba hamwe, tugira ishirahamwe kugira ngo tugize ibibazo bizokorohe gushikiriza mu butegetsi. Turatora umwe aduserukira tukamubwira ibyo dufise byose nk'ibibazo, akabijana mu komine akabishikana. Hama twaragiriwe amahirwe muri 2020 ushira 2021 turonka abagira neza aribo urunani rw'amashirahamwe y'abagendana ubumuga mu Burundi IPHB, ZOWA na VNG. Bagiye hamwe biga ku kibazo c'abagendana ubumuga, babona ko ari abantu nk'abandi, baca baza kutwigisha babicishije mu mugambi Turashoboye. Tumaze kuba muri uwo mugambi twarize byinshi bitandukanye, atubona ni kuko kare uko vyari biri uno munsi atariko biri. Turakwiye gutegura umunsi wo kwigina ko dusigaye turi abantu tutakiri ibintu. Twarabye tubona hari ibirori vyinshi kandi mwaronse n'abashitsi benshi. Mbega uyu munsi mukuru nk'uyu yo muteguye buryo tubona buba bwakoze mu gukota intebe, mu kuzana amavy'imiziki, ivyuma bitandukanye, mu bukurahe, mu bigenza gute? Twebwe uburyo dukoresha
Bumwe turabukura mu ntererano z'abanywanyi kuko twebwe ku kwezi turaterera mu ishyirahamwe iwacu hama tukabika. Turakora imigambi itandukanye, turakora imikate, turajisha ubugapo, turabaza ku ishyirahamwe iwacu. Rero ajya amahera dukorera ntabwo tuyakora kugira ngo tuyagumize kuri konti. Tumaze gutegura umunsi mukuru amwe twarayikozeko, ayandi twaratakiye abajejwe umutekano, abo mu ntwaro, abo mu yayo mashirahamwe nyene baratwibuka baraduterera. Mwavuze mwagize ishambeka mu ishamba ryanyu musanzwe mungana gute? Twebwe turi abantu bangana n'amajana 986. Mbega biroroha kuzana abo banywanyi bose mukabashira hamwe kugira mushobore kuganire ku kintu mwenje mu gihurizeko? Biragoye cyane, ariko kugira ngo bitworohere twaciye tugabagura imitumba uko ingana. Turafise abaserukira imitumba mwishira hamwe. Rero ibibazo ntibace babizana rimwe na rimwe kwishira hamwe ku cicaro gikuru, barabijana ku bakuru biyo mitumba mwishira hamwe, hama nabo bakegeranya ivyo bibazo bakabizana tukabitorera inyishu turi kumwe kugira ngo bitworohere gushika ku mitumba. Kandi turafise n'abandi bantu twatoye tubita abadifu ku mitumba, nabo barakorana n'abandi baserukira abagendana ubumuga ku mitumba bakadufasha gutorera inyishu ivyo bibazo. Ni igiki ushobora kubwira abagendana ubumuga batipfuza kwinjira mu mashirahamwe abagendana ubumuga? Ndabasaba abagendana ubumuga kuba boja mu mashirahamwe kuko uri mwishirahamwe ikibazo agize cose aronkaho yitura gusumba uri wenyene. Uyo wese yumva kadakwiye kuja mu shirahamwe nibaza ko ntaratahura kuba mu shirahamwe akamaro kavyo. Muno munsi turabona ko abatugendeye baturonkeje ibikoresho nyunganirangingo, none utari mwishira hamwe wo bironka gute? Muno munsi turamaze kuronka abana barenga 50 bandikwa buri munsi bafise ubumuga bwo kutavuga kugira ngo baje ku mashuri, ariko kuko babaciye mwishira hamwe byoroshe kwandikwa ntibarinda kubasaba amahera yo kubandika. Ariko utari mwishira hamwe ugeze ku ishure bagusaba amahera. Ivyo byose rero nibaza ko umuntu amaze gutahura ishyirahamwe cyarico yo kwikebuka akavuga ati reka mbe hamwe n'abandi kuko ni iby'agaciro. ADPH kuva ibayeho gushika ubu maze gutegura umunsi mukuru mwene uyu kangaye? ADPH kuva ibayeho ribaye igimboneka rimwe, ni ryambere duteguye umunsi mukuru w'abagendana ubumuga. Nico gituma nezerewe cyane kandi mpimbawe, mfise umunezero ntangere sindoronka uko ndabivuga. Bega muri kazoza mubona muzobandanya mutegura mwene iminsi mikuru canke ni ryo ryambere nyene mwashatse kwerekana ko mubishoboye muzoca muhagarikiriza ngaho? Oya cyane, ahubwo rero uno munsi biduhaye icigwa kinini cyane kuko nabo mu ntwaro barabonye ko duhari kandi turi benshi. Uno munsi twize vyinshi bitweretse ko buri mwaka dushoboye kuba tugihumeka kandi tukaronka uburyo tuzokwama dutegura umunsi mukuru kugira ngo nababandi batariyumvira bongerekane baze bariyumvira kugira ngo baze kwiyandikisha mu shirahamwe ari benshi. Bakunze mu Media TV ukaba turagira sabone cyangwa subscribe raba musi kiganiro handitse sabone cyangwa subscribe cukora ko ucubona haraga kenge nako ncugakora ko ucuba handitse tute canke all ucukora ko aho handitse tute canke all kugirizwa kwa mushikirwa n'ibiganiro byacu byo hanyuma. Nyakubaha musanze murongoye ishama ry'abagendana ubumuga ADPH Buganda, hoba hari habo mu mufise mu trakamo? Turatera kamo abarongozi b'intara kugira ngo badufashe kurondera abandi bagendana ubumuga mu yandi makomine, kuko turababara cyane iyo tugiye mu zindi komine gutembera tugasanga abagendana ubumuga ntibaramenya ubumuga icarico, tugasanga ikibano cyaho hantu kiracafise ya mvugo na ya ngendo ya kera yo kubwira abagendana ubumuga ko ari ibintu. Ivyo byose rero turasaba ko dufatanije n'abajejwe umutekano mu ntara vyogenda neza tumaze gushika kw'iyo mitumba nayo makomine yandi atari Buganda. Tukongera tugatera kamo kandi n'abigisha n'abarongozi b'amashure
ku yandi makomine kuko turiko turara muri komine iwacu turabona ko hari cyahindutse mu yandi makomine nka komine Mugwi Bukinanyana Mugina na Rugombo ko bakwiye kwitaho agateka k'abagendana ubumuga bakabaha kwiga nk'abandi kandi ndasaba umwigisha wese ariko arigisha umwana agendana ubumuga areke kumwima umwanya wo kuja gukosora nawe kuko benshi bavuga ngo umara umwanya ushika kuri tableau sangapi ivyo byose bavyihoze babone ko ujya mwanya nyene niwo mwanya wiwe bawumuhe awukoreshe kibano canke abantu babita ibintu bega nikicerekana ko babita ibintu twebwe muri iyo myaka iheze batubwira ngo turi bimuga nkaba nzi ko mu Kirundi nize mu ishure mu mashure y'intango baratubwira yuko ibimuga ari ibintu banyokuru bahora bimburiramwo ibiharage canke ibigori babishinguramwo ivyo bintu bimbuye bikagumayo kugira ngo bariko baraja gutora ivyo guteka baze badaha duke ntibimungwe ariko rero tugiye kureba twebwe cya dusanga turi abantu duhumeka umwuka w'abazima ntabwo turi ibintu kandi ikintu maze kwitwa umuntu ngo maze kuvuga ngo iyo isigarira ikintu ico kintu rero ni ikintu kiguma giteretse aho umuntu aterura ajyana atagiteruye kigumaho nyene mugabo je ndiko ndiraba ntabwo ndi kintu kuko nk'ubu mpagaze ngaha ku ikomine mu nyuma y'iminota 30 za kunsanga nicaye ku mucopo inyuma y'isaha unsanga nicaye kujya gatatu ku Muyange nyuma y'amasaha 3 unsanga mu Cibitoki urumva ko nguma nzunguruka kandi nguma nyaga n'abantu ntago nguma ntekanye nk'uko menga sinzi byari byo ego reka tubashimire cyane kuri umwanya mushobora kuturonsa tubakengurukiye cyane murakoze cyane muhezagirwe kandi mwakoze kuzana iradiyo kugira ngo ishobore gufata amajwi no kwerekana amasanamu y'ibyabaye ngaho iwacu murakoze nyuma yo kuganira n'uyu asanzwe arongoye ishirahamwe ry'abagendana ubumuga muri komine Buganda bita ADPH twaciye twegera ubusanzwe arongoye urunani rw'amashirahamwe y'abagendana ubumuga mu Burundi IPHB nawene ni mu mukurikire turabaramukije Maramutse neza muramahoro mumeze neza yego turamahoro ego byo kunda kumanza kwidondora ko bariko baradukurikirana kuri Mabaye Media TV yego nitwa Alexis Hatunimana aba muri kino gihe ari je mpagarariye urunani rw'abagendana ubumuga mu Burundi imbere y'amategeko rusanzwe rufise icicaro i Bujumbura ariko kandi rufise n'amashirahamwe asanzwe aruhurikiyemwo mu gihugu cyose harimwo n'intara ya Cibitoke ego murakoze cyane muvuze yuko mufise icicaro i Bujumbura none uno munsi ko tubabona ngaha muri komine ya Buganda mwazanye n'amaki kuno munsi uri hejuru twaje hano muri komine ya Buganda tuje gushigikira ishirahamwe ADPH risanzwe naryo riharanira agateka k'abagendana ubumuga aho ryari risanzwe rihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga usanzwe umunsi uhimbazwa itariki 3 Kigarama buri mwaka ku rwego rw'igihugu ukaba wari warabaye itariki 7 z'ukwezi kwa Kigarama nyene n'umwaka uheze hanyuma wari wabereye Igitega mugabo ishirahamwe ry'Uganda ADPH risanzwe rikora n'umugambi turashoboye ryari riramutse rero naryo gihimbaza uwo munsi mukuru aho twaciye tuza kubashigikira kugira ngo tubatere impunga tubatere intege ku bikorwa byiza bariko barakora muratubwiye yuko ku rwego rw'igihugu byabaye muri Kigarama nyene mbega birarekuriwe nyene ko aba bawogira baracerewe bagaca bawushira kuri izi tarike mu wundi mwaka byo bari byiza kuri mwebwe murabona ko atangorane batera eka ntabwo nta ngorane n'imwe bidutera akaroka hafi no guha nuko no ku mwaka uheze 2022 wagiye kuba mu kwezi kwa 4 wari ku kwezi kwa 6 nukuvuga ko ahishiramo ryose ryiyumviriye guhimbaza uwo munsi mukuru irawutegura hanyuma twebwe bagutumenyesheje tugahaze tukagira handi tukaza kubashirikira mwavuze byerekeye umugambi turashoboye mbega ico coco niki ni umugambi bisanzwe ukurashirwa mu ngiro n'amashirahamwe atatu IPHB hamwe na ZOA hamwe na VNG International umugambi usanzwe ushira imbere icyo twita sécurité alimentaire ni ukuvuga ko abagendana ubumuga nabo nyene bagire bashikire
ibikorwa bikorwa mu bijanye no kurwanya inzara, kuko murabona yuko benshi muri bo usanga bafise ubumuga butandukanye, badashoboye kurima, badashoboye gukora, badashoboye kuronka n'agatongo barimako kuko imiryango myinshi irabakumira ikabata, gutyo rero ugasanga niyo bariko baratoranya abandi bana ugasanga abagendana ubumuga ntibabatoranya. Rero umugambi wiyumviriye ko wohimiriza ikibano, intwaro kugira ngo vy'ukuri n'ugendana ubumuga nawe nyene aronke agatongo, ashigikirwe, aronke agatongo nk'abandi, atorane mu bandi, hanyuma ashobore kuronka ivyankenerwa vyomubeshaho. Ego nico gituma umugambi uramaze imyaka irenga 3 uriko urarangurika mu makomine ya Buganda na Mabayi. Ego. Mbega muriko muraraba kahise ku bagendana ubumuga na kubu ku bagendana ubumuga, hariho ikiriko kiriyongera canke bibandanya bisubira inyuma? Ego turabona yuko vy'ukuri hariho intambwe imaze gushikwako ku mpande zose, haba kuri leta y'u Burundi yashoboye gushira umukono ku itegeko mpuzamakungu riharanira agateka k'abagendana ubumuga, rigashiraho itegeko ry'igihugu, rigashiraho politike y'igihugu, gushika ubu tukabona yuko vy'ukuri bamaze gushiraho amategeko, naho hari hatarajaho nuvuga nk'amategeko mperekeza y'iryo tegeko rikuru, mugabo turabona ko intambwe iriko irashikwako. Hanyuma urabona ibikorwa utwigoro bariko barakora hirya no hino, urumva yuko bariko ico novuga sensibilité iriko iragenda iduga, bitandukanye cane no muri misi iheze aho twabona vy'ukuri abagendana ubumuga batabwa, ata migambi y'iterambere biyumvirako, ariko ukabona yuko ubu unye no mu bitabo bimwe bimwe vy'amakomine amwe amaze gushiraho ibikorwa, nuvuga ibitabo vy'iterambere, nuvuga yama plan communal de développement communautaire PCDC, bamaze gushiraho ibikorwa bokorera abagendana ubumuga. Iyo ni intambwe ikomeye cane, ntibirashika hose, biramaze gushika aho dusanzwe duhimiriza, tugerageza guhimiriza aho imigambi yacu ikorera, nk'aha anye muri Buganda twarumvise yuko vy'ukuri ico gitabo c'iterambere ya komine, iyo migambi y'abagendana ubumuga irimo. Urumva ni intambwe, naho impinga ikiri ndende, turacabandanya duhimiriza kuva ku nzego zo hejuru gushika hasi kugira ngo vy'ukuri abagendana ubumuga bareke gukumirwa. Turavye imbere no mu kibano turabona yuko vy'ukuri nabo nyene batanguye kwijukira kudakumira abagendana ubumuga, aho tumaze kubona hamwe bamaze kuba babatwara kw'ishuri kugira ngo bashobore kwiga nk'abandi. Bumvise umukuru w'ishirahamwe rya hano i Buganda yagerageza gutorokanya ibitigiri vy'abagendana ubumuga muri no komine, abiga, abahejeje amashure, abakora, abafise akazi kabasahiriza. Wumvise n'umuhanuzi wa buramatari aho yavuze yuko nawe nyene agiye gushira inguvu kuri ico gisata, aho agiye kuzotorokanya ibiharuro vy'abagendana ubumuga mu ntara. Mwumva ko ari intambwe iriko iraboneka, gutyo nituzoshika ahantu tumenya ni bangahe mu komine, ni bangahe mu ntara, ni bangahe mu gihugu